ufise impano, ufise amahigwe ariko sindamenya kuyakoresha. Ngomba ndababwire imwe mu nkuru z'umuririmvyikazi w'umurundikazi yagize amateka meza mu bihugu bitandukanye ndetse no mu Burundi mwese muramuzi. Ugomba bibashikirize ni Mugisha Krista Benita, nkaba mva mu ntara y'Ibitoki komine Rugombo, mugabo komvo z'amashuri ubu ndi mu gisagara ca Bujumbura. Ego inkuru ngomba ndababwire ni umurundikazi yitwa Khadja Nine, mwese muramuzi. Khadja Nine n'umwana yavutse mu bana 8, akaba yari umwana wa nyuma, yari umuhererezi. Khadja Nine yavutse mu 1959 itariki 26 plutôt itariki 27 z'ukwezi kwa gatandatu. Rero Khadja Nine yakuze bamwita Petite Janine. Ego ako niko bamuhamagara Petite Janine. Hama Khadja Nine yakuze akunda kuririmba, atangiye kuririmba afise imyaka 7. Rero ico gihe yarabonetse ko yoririmba mu chorale kuri cathedrale, ni église catholique murayizi mwese iri ngahi Bujumbura. Khadja Nine rero yabonetse nk'umuririmvyikazi azi kuririmba akiri umwana, niyo mpamvu urumva neza yuko no muri chorale yari imbere cyane. Rero inyuma y'ivyo Khadja Nine yaciye agenda kwiga Kinshasa muri Zaire mu 1973, aho yagiye kubandanyiriza amashuri yiwe. Hama turabona neza yuko Khadja Nine yaciye agira umugwi wiwe wo kuririmba ariko ntiyashoboye kubandanya. Nyuma yaho rero niho yagiye yariko arisununura, mu nyuma akora mariage mu 1978. Amaze gukora mariage yaciye aja kuba mu gihugu ca Belgique ajanye n'umugabo wiwe n'umwana w'imyaka 2, niho baciye bagenda kuba barabaye. Kugira rero atangure umwuga wiwe nyezina wo kuririmba mu mwaka w'1985 niho yahuye n'umuhinyanyuzi Nicolas Fesney, aho bahuye bagakora indirimbo 20. Niho hacaboneka album ya mbere, mugabo inyuma yaho iyo album iboneka basinanye amasezerano n'umugwi wa BMG mu 1991. Niho rero iyo album yacisohoka mu 1992. Murumva neza ko yakoze igikorwa ciwe neza, ko kandi yakoresheje inguvu nyinshi gusohora indirimbo 20 n'ikintu gikomeye cyane. Rero inyuma yaho yaciye muri izo ndirimbo 20 yasohoye yakoresheje igiswahili cyane, kuko nico cyakoreshwa mu bihugu bya Afrika y'ubuseruko. Rero muri ico gihe yaciye akoresha ico giswahili kuko nico cyatahura benshi, ko ndazi no mu Barundi baragitahura, kandi indirimbo ziwe zaza zifise message komeye cyane, kandi zaza zifise ubushobozi bukomeye cyane ku bantu bose. Rero mu mwaka w'1994 yagiye gusohora indirimbo yiwe, album yiwe ya kabiri, niyo yabonetsemwo indirimbo Sambolela. Sinzi ko mwese muyizi iyo ndirimbo. Harimo n'izindi ndirimbo nyinshi, wale watu, hari abantu batashobora kuba bayiruka, ndashobora kuyibacishirizako. Mbali ya maisha yote, mbali ya Paris au Roma, kuna watu masikini hawaliwa waombi, wanaitika tu vile. Wale watu wanaimba kama wanalala njala, ndo vile kila siku kila siku
rero murumva neza ko indirimbo yaririmba zari zifise ubutumwa bwiza. Dufatiye kuri iyi ndirimbo mpejeje kuririmba yitwa wale watu, deja wowe wikeneye kuyiraba no kuyumviza amajambo urashobora kuyiraba kuri YouTube yiwe, urayirondera ukayironka. Rero iyi ndirimbo yashatse kuvuga ku bijanye n'iki? Iyi ndirimbo nkurikije neza amajambo yayivuze yisunze ku bana baba mwibarabara, ku bantu nyene batifise, ku bantu batishoboye, ku ntambara zari muri Afrika. Urumva ko ari indirimbo zirimwo message ikomeye cyane, ubutumwa bikomeye cyane n'uyu munsi bufise ico buvuze kuri ibi bihugu byacu. Rero iyi ndirimbo Samborera yayiririmbye mu mvo yo yafatiye nko ku muvyeyi ariko abwira umwana wiwe donc uko isi iteye. Murumva neza ko indirimbo yaririmba zari indirimbo nziza cyane, indirimbo ziryoheye amatwi, injana nziza kandi zifise message nziza cyane. Mu mwaka w'1996 iyo ndirimbo yaratumye aronka agashimwe agahawe na televiziyo y'Ubufaransa bitwa televiziyo France 1, bamuha agashimwe muri uwo mwaka kubera iyo ndirimbo. Murumvise neza yuko ari indirimbo y'inkoramutima, vyatumye rero aronka ako gashimwe. Rero kuba iyo ndirimbo yarayironse agashimwe vyatumye baguma bayerekana cyane kuri iyo televiziyo. Rero Khadja Nine yararyohewe cyane amaze kubona ico gikorwa, ukuntu indirimbo yiwe yaguma ica kuri iyo televiziyo. Murumva yuko cyari ikintu gikomeye cyane. Nawe uri muririmbyi w'uyu munsi ubonye televiziyo ikomeye iriko irakwamamariza indirimbo yawe, urumva yuko wishimiye, ubyishimiye. Rero Khadja Nine yarabyishimiye cyane, arishimira cyane iyo mpano bamuhaye, aho gashimwe bamuhaye, ndetse yishimira nuko kuntu bagumye bacisha iyo ndirimbo yiwe iguma isubirako kuri iyo televiziyo. Rero Khadja Nine inyuma yo kuronka ako gashimwe niho yagiye gukora indi album yabonetsemwo indirimbo ziwe za kera na zishasha, benshi murazizi murazimenyereye. Mu ndirimbo ziwe hakunze kubonekamwo ururimi rw'igiswahili n'ikirundi kugira ngo abantu bashobore gutahura mu buryo bwagutse, kuko hari abavuga igiswahili, murazi yuko turi muri East Africa bumva igiswahili, natwe twumva ikirundi. Urumva yabatanze message niniya cyane ko yumva abantu benshi cyane. Rero amaze kubikora uko agasohoye album irimwo indirimbo sasa n'iza kera, niho inyuma yaho yaciye asohora iyindi album mu 1998 mu kwezi k'8 indirimbo yitiriye ya. Iyo ndirimbo yise ya, amajambo ayigize yisunze ku majambo President Nelson Mandela wo mu gihugu ca Afrika y'Epfo yakoresheje avuga ku muvyeyi, ku miterere y'umuvyeyi w'umunyafrika. Murazi neza yuko umuvyeyi w'umunyafrika yari umuvyeyi akora cyane, umuvyeyi yavunika cyane, yakora ahetse umwana ku mugongo, akagaburira abantu, yari umuntu donc umuvyeyi donc yari umuntu ashoboye muri rusangi. Mwese murabizi, ni histoire muzi mwese. Rero iyo ndirimbo iyo album yarabonetsemwo indirimbo yise Mama. Ego ni indirimbo mwese muzi, ndashobora kuyibacishirizaho gatoya, hariho batayibuka canke bakaja kuri YouTube bakayiraba amajambo yagize, muraza kubisangamo ayo majambo ndababwiye. Ewe mama ikala chini, pumzika kidogo, maisha yako yote mama, usiku na mchana, unahangaika, hutafuta maji, ewe mama ikala chini, pumzika kidogo, maisha yako yote mama, usiku na mchana, unahangaika, utafuta maji, maisha y'umuvyeyi
n'urukundo. Ihore ihore ihorere oya mama ihorere ihorere ihore ihore ihorere oya mama ihorere ihore ihore ihorere oya mama ihorere hora hora ihore ihore ihorere oya mama ihorere. Rero iyo ndirimbo mama yabonetsemwo umukinyi w'amareresi kazi yitwa Jeanne Moreau ariwe bayikinanye donc aboneka nk'umuvyeyi muri iyo ndirimbo yiwe. Rero turavye neza urukurikirane rw'iyo histoire ya Khadja Nine mu 1999 niho yagira igiteramo n'uwundi mwongereza umuririmbyi bahuriye i New York n'uwundi mutumire yitwa Shebe Mami bakoze ico giteramo ari abantu batatu. Urumva neza yuko vyari ibintu bishemeye kumva ko umurundi kazi yasohotse igihugu aja mu kindi gihugu. Rero ico giteramo murumva ko bagikoze ari batatu cabaye itariki imwe cabaye itariki 20 z'ukwezi kwa mbere mu 2000. Ego hama rero muri ico gihe amaze kuva muri ico giteramo biboneka neza yuko Khadja Nine yongeye kurongorwa n'undi mugabo yabonetse nk'umutwazi wa mbere w'ikinga muri Belgique yitwa Vicky, niwe yasubiye kuba yoba umugabo wa Khadja Nine muri Belgique nyene. Urumva rero yuko amateka ya Khadja Nine ari amateka menshi cyane kandi meza cyane agira ico yofashije. Nk'ico nosaba nk'abarundi vraiment barakwiye nk'abarundi kazi barakwiye kwigira kuri Khadja Nine. Murumva yuko yakoze amateka menshi cyane atari mu Burundi gusa ndetse no mu bindi bihugu, bagafuna indirimbo zifise ico zigisha n'ico zikoze ku mitima y'abantu nkuko Khadja Nine yabikoze. Rero ahari hose Khadja Nine yumve ko turokonesa ibikorwa vyiwe yakoze vyiza mu kuremesha abavyeyi, mu kuremesha abana bo mwibarabara, mu kuremesha benshi baciye mu bikomeretsa vyinshi. Amajambo yiwe yaradufasha cyane. Iyi nkuru mwumva yuko yari inkuru inezereje cyane. Murakoze cyane, ndabasaba ko mwodufasha kudushigikira mugakora partage, s'abonner na j'aime na commentaire kugira ngo tubashe gukorana neza. Murakoze cyane, turabashimiye. Yari Mugisha Krista Benita mwari kumwe niba ariko arabashikiriza iyi nkuru ya Khadja Nine. Murakoze.